Urunani rw'amashirahamwe SPDDF rwaratunganije ibiganiro ku ndongozi zo mu makomine no mu ntara ya Bubanza mu ntumbero yo kumvisha abajejwe gufata ingingo uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ry'igihugu no kumuha ikibanza mu bategura imigambi y'iterambere mu makomine. Nishimwe Broni Itiere umuhuzabikorwa mu runani SPDDF amenyesha ko inyuma y'ivyo biganiro hazoba impinduka ziboneka ku bijanye n'ikibanza abakenyezi bahabwa mu gutegura imigambi y'iterambere ry'igihugu. Turiteze cyane ihinduka inyuma ya runo ruganda kuko abo twatumiye abajeje gufata ingingo kuko umukenyezi tuzi ko ari we shingiro ry'iterambere ry'igihugu. Turiteze yuko hazoba ihinduka mu vyiyumviro cane cane kugira ngo nawe aje kugira ngo umukenyezi nawe aje ashobore kugira ico ashikirije haba mu itunganywa ry'igihugu haba mu gufata ingingo nawe nyene. Turiteze yuko nawe nyene azohabwa ikibanza ikiri imbere agashigikirwa. Jean Bosco Nduwimana yaserukiye buramatari w'intara ya Bubanza ahanura abakenyezi kwitoza kugira ngo nabo baronke uburenganzira bwo kuja mu bibanza by'abafata ingingo mu gihugu. Mpamagarire umukenyezi canke abakenyezi muri rusangi guhindura ingendo kugira ngo noneho abakenyezi buzuzanye bashira inguvu hamwe kugira ngo ejo amatora niyagera bashobore kwitoza kandi bongere batore, kuko twarabonye ko mu bakenyezi uno munsi hari hagahaze, kuko twama twabivuze aho usanga umukenyezi yitoje ari kumwe n'umugabo, usanga abakenyezi nkawe bahunza amajwi menshi umugabo. Rero bisaba ko abakenyezi nabo hagati yacu hagati yanyu mubanza kwemerana natwe nk'abagabo tukabashigikira, kuko mu byo twamaze kubona twarabonye neza ko umukenyezi ashoboye, kandi umukenyezi iyo agiye imbere ibyo ariko ararangura bitera intambwe ku rugero rushimishije cyane. Constance Katihabwa umuhanuzi mu bushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere dakumira asaba bitavye ico kiganiro ko boja gushira mu ngiro ivyo bumvise. Nkuko musanzwe mubizi umukenyezi ni karahara mu ruganda ntibacura mu iterambere ry'igihugu. Nico gituma iyo umukenyezi ahungabanye ibintu ntibigenda neza nkuko byategerezwa. Nkongera kubasaba ko ibyo tuza kubonera hano ko bifata nka nkama kugira ngo dushobore gufasha abakenyezi bashobore kurangura imirimo ya misi yose, bashobore gushikira iterambere rirama atanu mwasigaye inyuma. Umwe mu bitavye ivyo biganiro avuga ko agiye gushira mu ngiro ivyo yumvise kugira ngo umukenyezi avavanwe n'ingendo yo kwikumira. Nakurikiranye uruganda kandi mu minsi heze hose narakurikiye inyigisho. Ikintu rero noba ngiye gukora kugira mpimirize abandi bakenyezi, ikintu ca mbere ni plaidoyer, ubuvugizi bugizwe n'imirwi itatu. Abakenyezi ndabumvishe yuko ubuvugizi bugizwe n'umuntu avugira abandi bantu bafise ingorane kugira baronderere inyishu, akavugira uwo murwi w'abantu ufise ingorane, kandi akabwira uwo bafasha gutorera inyishu iyo ngorane. Abakenyezi kugira ndabafashe kubavanura nuko kwikumira, ikintu ca mbere nobabwira ngiye kubabwira nukureka imico n'imigenzo ituma badashobora guseruka mu nzego. Ikindi kintu nobabwira nukureka kwikumira, kuko umukenyezi umukobwa arashoboye, tukareka ya migani yuko umukobwa nta mwana n'umukobwa arashoboye. Ikindi kintu no guhimiriza abana b'abakobwa bose bakaja ku mashure, kuko umukobwa agiye ku ishure arafunguka mu mitwe. Ikindi kintu nohimiriza ngahi wacu nuko abagore bokwemerana
nko mu gihe c'amatora abakenyezi bagatora abandi bakenyezi bagenzi babo, ubwo twarabonye yuko n'abakenyezi bashoboye.